Hello best family, nizera ko mumeze neza nkaba ndabahaye ikaze mu kiganiro canyu personality, ikiganiro tubabwira how to get personal. Hama nkaba nkuko musanzwe mubizi namanza ngafise umu entrepreneur atubwira kuri parcours yiwe, réussite yiwe, amesheke yiwe ndetse anatubwira n'ama astuce amwamwe batubwira akabanga ukuntu two developer natwe ama entreprise yacu kugira turonka ama entreprise akayangana atesa. Rero ukaba urota kuba umu entrepreneur cyangwa uri passionné par l'entrepreneuriat, icara, attachez vos ceintures, je vais vous faire voyager. Let's go. Ndakuramukije cyane. Mwaramutse. Umeze neza. Ndakomeye namwe. Ni sawa turakomeye. Weekend yanyagenze neza. Yagenze neza cyane. Namwe byagenze gute? Turashima Imana pe. Okay. Mwashobora kwidondora ariko dukurikirana batabazi. Okay. Ku batanzi nitwa Nshimezimana Nathanael ku mazina abavyeyi banyise. Hanyuma nkora utwi wanje ibikorwa vy'iwanje, ndi umworozi, ndi umudandaza. Sanzwe ndandaza ibintu bijanye n'amapare electronique ariko muri no mwanya sije tugiye kuvuga ndibaza tugiye gukurikirana ibintu bijanye n'ubworozi. Muri ubatse ni muhe ide abakobwa ariko turaba. Oya sinubatse ariko muri kano kanya ndacarondeza sindabona ivyo ndi muri make. Okay. Nakuriye mu muryango umeze gute? Twakuriye je nakuriye mu muryango ubaye umuryango tunzwe no kurima no korora nkuko mu Burundi benshi ariko tubaye. Yego ntabwo nakuriye mu muryango ko wifashije cyane gose, umuryango usanzwe w'abarundi nyene benshi tumenyereye 80%. Umwana mukuru cyangwa umuhererezi? Ndi umwana agira gatano, ndi hagati, ndi avandernye ko umuhererezi ni wankurikira. Yego. Mu bworozi bwose buhari hano mu Burundi kubera ikifi? Ifi jewe nova ko nkayo nahisemo kubera icambere ni ikintu kitamenyerewe, no kiri distinct, ni ikintu kiri MP mal reconnu mu bintu bijanye n'ubworozi. Je niyo nahisemo kugira ngo develop secteur yo korora amafi kubera itazwi gose, mengo ni ibintu binyegejwe kandi binashobora no gukoreka. Ngerageje no kuraba ku yindi ntuzenya ku yindi niveau mondial kubijanye no korora amafi, cyo dusanga igituma two korora amafi n'amafi arobwa avuye mu nzuzi naturelle canke mu biyaga ni make par rapport yatunzwe. Donc ayo batunga niyo menshi usanga ariyo azana ibifungurwa ku bene gihugu ariyo mu monta nini ya par rapport yayo baro. Niyo gituma nacenda bihitamo. Yego. Parcours yanyu y'amashuri yarifashe gute? Parcours nibaza ko yifashe neza kuko jewe primaire nayize ruguru, mvuka Imuyinga, komine Butihinda, zone Buvumbi. Hanyuma nize primaire Buvumbi nyene, neje primaire canja muri secondaire ku seminare ntoya y'Imuyinga, Petit Seminaire Saint-Pédis, benshi barayizi. Neje Petit Seminaire Saint-Pédis tronc commun canja kwiga ivy'ubuganga kuri État école technique d'assainissement de laboratoire shankurikirana section assainissement kubera namye nkunda ibintu bidukikije no gufata ibintu by'amasuku n'ibindi. Hanyuma ntuzenya supérieur ntuzenya université cyane yiga kuri INSP Institut de Santé Publique, hanyuma igisata ca environnement santé environnement. Okay. Reka mvuga ati ivy'ubuganga. Bon, ivy'ubuvuzi ego. Ni gute umuyabaga yize ivy'ubuvuzi yisanze muri ubu bworozi? Biratahuritse kubera twebwe icambere turiga natwe nyene turiga ibintu bijanye na development communautaire, ibintu bijanye no kwiteza imbere mu bintu bijanye n'uburimyi n'ubworozi, kuko turiga na santé de la population. Santé de la population bijanye na nutrition. Nisanze ngaha kubera iki? Kubera na nutrition, kubera ivyo gufungura twita amagara y'abantu. Izi fi ziri muri kategori y'icyo bita viande blanche, donc ni ibintu kenshi bikenerwa n'abene gihugu bidatera n'ingwara, ibyo bintu byitwa amagute n'ibiki ntibiba birimwo. Donc rero ni secteur cyane numva iyo namfata gose nk'umuganga yo kwinjira mu bintu bya nutrition. Ni gute mwamenye ko mufise la passion pour l'entrepreneuriat? Passion general yamanye kuva nkiri umwana kubera ndibuka niga mu wa kabiri primaire naradandaje bijya bitanga ibiyoba, ugatekera ibiyoba ukabidandaza. Yatangiye kera. Hanyuma sanze ndi umworozi ndafise n'ama certificate mu bintu bijanye no korora inzuki navyo nyene kindi façon moderne. Numva ko nabitanguye byo vyongeze muri 4e primaire.
hanyuma ndabibandanya byagiye birambuka kubera bijanye n'amashuri bisaba kubikurikirana navyo nyenda ndabizi naravyize na certificat yavyo ndayifise korora inzuki d'une façon moderne ndabimara muri 2002 hanyuma cambandanya na commerce navyo nyene ndaje muri commerce janye n'ibintu by'ama appareil électronique hanyuma canjaro no mu bintu byo kuinvestisa mu bintu bya long terme navuga ati reka ntangurire kuki nagiye mbona ibindi byose cafitamwo korora ifi unati navyo biri interesse nivyo rero naciye ndabijamo. Okay, à la base l'idée yo korora ifi yaje gute? À la base l'idée yo korora ifi kuntu yaje naricaye ndimvira ibintu umuntu ashobora korora mu bintu bijanye na élevage ndaraba ndaselektiona ndiko ndagira ama recherche kuri internet na YouTube baramyereka ko n'ifi ushobora kuzorora ko dini par nabona nari nzi ko duzikura muri Tanganyika ariko maze kubona ati tiens n'ifi barazorora cyamvuga nti none ndabigire gute biratangura birancanga avuga ati okay kugira bitangure bandanyura abo kuntu zorogwa ndabiraba ndavuga nti rondera ama recherche sur terrain ndabaza par chance chandaronka aho bazoroye muyinga bazoroye d'une façon moderne naho nyene hanyuma canja kugira formation kuwo muntu nyene yarazo yaragize formation ambwira ati je nagize formation ndafite ama certificat nanje aranyigisha aje kunyigisha canda avuga nti reka ntembere mu gihugu aho ziri ndagenda mu rugombo niho hambere naho nyene twashira mu ntara zora amafi cyane bakoresheje bijya byo kwimbira no ariko kubera ngaye Bujumbura espace zitari zinini udashobora no kuroka amazi aguma temba cambona ubworozi bwashava bunyorohera n'ubukorora d'une façon sérieuse hanyuma rero cyatangwa abantu ariko turaboca bibaza ati mbega ariko avuga ubwoko bwo korora amafi ni bungahe? Bwo korora amafi ni bwinshi ariko hari ubwo dushobora guselektiona bushobora kutworohera ko hari ama Thomson, Clarias, hariho Tilapia ni nyinshi ariko nga mu Burundi kesho usanga tworoye Clarias canke Tilapia. Jero naciye mitamo korora izizo bita Clarias no kuvuga ifi zishobora gutena mu mazi adatemba umwanya munini kurabona amazi atemba bagoye kuronka buri umwanya hariho izidashobora gutena ego nka Tilapia ntishobora kumara imisi 2 muri aya mazi adatemba icifa kubera kubura oxygene cyane akizi zirasipota miliye non oxygene zirakabuta oxygene cyane naho biba ari nkeya zirayitora cyo mitamwizi rero. Okay, urashaka kudupartager gatoya le processus y'ukuntu umuntu atangura ego ukuntu je nayitanguye premièrement nagize ama recherche mu gihe udafise les données ntushobora gutangura projet gutangura kwiga projet ukuntu ihomba ukuntu yunguka ukuntu ishobora kuba durable hanyuma rero canda tangura ndarondera umutahe premièrement les fonds kubera n'ibintu bisaba umutahe munini ya MP bivana n'umuntu umutahe uvana n'umuntu yego ku mujene entrepreneur usanga amafaranga menshi kuko ntushobora gutangura ibi uri munsi ya 4 millions 3 ibikunda nkiri ngaho nyene agatahe mwatanguje kangana gute? Donc ifi umutahe utanguza do base sibuza guherezako kuko zirakenera ama intra twavuga les intra journaliers. Les intra journaliers ni kuvuga nivyo zifungura traitement imiti nibindi nivyo kurya rero je natanguje projet natanguye izoherana ifise autour de 7 millions. Autour de 7 millions. À la base ayo watanguje uvuga ati aya nyene natanguje sur place natanguje 4 millions. 4 millions kubaka no kugura imbuto n'ama déplacement n'ibiki byaguye muri 4 millions. Donc rero les autres 3 millions zoherera mu bintu byo gufungura entretien niko nakoze projet. Yego. Okay. Bariko ratubwira le processus y'ukuntu bigenda ibiki byose. No kuvuga uhejeje kubaka d'abord no kurondera ama fonds wize projet ukarondera fonds hanyuma hacakuri ikico bita construction. Jewe ngahangira ngo murabona nagize façon artisanale. No kuvuga ibintu nyene bisanzwe byo ngahe wacu. Ushobora kwikoresheje ibikoresho nyene ufise. Urabona ni bois imbaho uteranya ni shitingi kugira ngo amazi ntashobore kugenda cyangwa waronke ndeni inzira zo gupenetra donc ari shitingi imperméable
uhejeje kubaka ushushiramwo amazi ukagerageza kuyatreta ugashiramo des produits zishobora gukaruma ntuzenya acidité y'amazi kuri amazi dukura ngaho usanga pH ishikana muri 9 donc il faut redresser le pH redressement ya pH nayo urashobora gukoresha ishwagara ariyo bita chon hanyuma urashiramo n'izindi produits zishobora gufasha verdure comme engrais vert niyo kenshi twe dukoresha hanyuma gashondera rero ama alevin les alevins no kuvuga zijya mbuto zo gushiramo gaca utangura hanyuma kaca bikurikirana umunsi ku munsi ni igikorwa kidaboroshe cyane ko bisaba uhere mu gitondo umenye uko zimeze saa sita tugabura gatatu ku munsi mu gitondo nka saa 2 saa sita hamwe no ku mugoroba 17 hanyuma gashobandanya ukurikirana rero ubworozi bwawe yego izi fi zimara igihe kingana iki zigitangura gushika kuvuga ati aho zikurira umuntu ashaka kuzigurisha okay ifi nkizi twe dufise izi je mfise izi clarias ushobora gutangura kuvuga ati présentable ya table wera kuri 500 grammes on peut présenter urufi ariko ntiruba ruragera neza wovuga ati mfise urufi rugeze gushira kuri marché au moins le plus petit ipima 1,5 kg bashobora kuvuga ati ça c'est bon ariko zirashobora gushikana 3 kg 4 même 5 donc rero ku mezi atandatu niho ushobora kuvuga ati nozidandaza ziba zifise ibiro zimwe zifise bibiri zindi bitatu izindi kilo n'inusu ko nizikurira rimwe zose ngo zipima ibiro bingana oyaye zigenda ziravaria sero yuko urufi rwagiye rurakura ha mugabo kuri 6 mois urashobora gutangura kwiyumvira yuko wogira vente wewe ni appréciation yewe avuga ati jiye urufi rwanze rudandaza rupima ibiro bitatu uzocurindira mpaka zipimye nimba ari minimum maximum nka minimum 2 kg maximum 4 kg guhera kuri 6 mois urashobora kwevariwa la récolte ukagurisha donc bivana naho mu mwese abashaka avuga ati jewe napanje kuzozigira je nka jewe ni haye objectif ko nzogurisha rumwe rupima 2 kg urumva ça peut prendre 7-8 mois ngo sinzorenza witi hari ushaka kuzimaza umwaka canke ego ururamara n'imyaka 2 rubaho ni hamwe usanga ari urufi mu ntaka kure mu myaka nk'ibiri ziba ari zinini cyane gose mwambwiye yuko mwari mwagize mugiheza ari umwace muditangura ego nagomba kumenya eske mwari mufise experience muri ivyo bintu hari ivyo mwari mwasanzwe mumaze kwigira ahantu canke byabafasha umwanya ungana iki kugira mwishire ajo kuvyerekeye élevage hama mwitangura byafashe igihe atari kinini kuko je nagize recherche nk'ukwezi kumwe ama recherche yandize no kuvuga internet YouTube donc ndabiviva meje kubiviva cangira ico bita rero recherche sur terre ico no kwitanga enquête ndagenda kuri terre hanyuma kuri terre na roke ya madone ari réel nongera ngira na formation kuko maze genda de santé je nagize de santé muyinga kuzoroye nagira formation sur terre nongera mbona ndoke na madone kuko hari ivyo dusoma usanga bitandukanye nibijanye na reality kubijanye na projet citron hanyuma mpeje kubirokeya mu mezi 2 nari mpejeje mu kwezi kwa gatatu nariko ndipanga ku bintu bijanye n'uburyo ushobora kuzokoresha muri projet mu mezi 3 mu kwezi kwa kane nari ntanguye projet kuko naciye ndayitangura le 29 décembre 2022 naho je natanguriye projet ariko natanguye guhera mu kwindwi juillet 2022 ndiko ndiyumvira projet ko nizogenda defo narara nkanura ndiko ndiyumvira ko masava mashe ubwoba bwishi eske je amaranda zohomba kubera ashobora kutuzana tugaca dufata bose c'est fini ugashuta ni nguvu zo kubandanya projet kuko ni projet a risque kubijanye n'ubuzima bw'ifi kurufi ruroroshe ko rugira ingorane cyane nivyo mukabira tahuritse cyane usanga ziri fragile cyane fragile gose ubuhinga bwarateye imbere mbega igihe magenda kuziraba mu cibitoke bana nko kujyanyisha abantu barimo ibiraya hari nk'ibiraya bagira ati ibi biraya twazanye ibindi biraya bishasha ibinye bizokwerera nko ku mezi 3 canke 2 nta bibaho bien sûr ndibaza none mwebwe igihe mwaja kuraba izifi nta mafi mwasanze akurira gushika umuntu ashaka kuzidandaza imbere yayo mezi mwatubwiye
ni ukuvuga hariho ejo bundi ngo kwiga ntibihera, ejo bundi nagiye kuri tere nsubiye mu rugombo kubera ubwo umusubira aho wakuye ibyawe nyine uvuga kuri source ngende ngone kuboosting ubwenge subiye shamurayo n'undi mu gwizambuto wazo abikorera mu Gatumba ambwiye ati je ndafise ubundi bwoko ndiko ndagerageza babutazira ngo ibivumbuka ivyo bivumbuka rero yambwiye ati muri 4 mois kirashobora kuba gipima nk'ibiro 3 canke mugurumva ntiziboneka gose yego urumva n'amaroshesha gumaba sino urufi rukura condition nyinshi condition ya mbere ni condition ya milieu mu gihe condition ya milieu itari favorable ntirukura iyindi condition ni condition de nourriture urugaburiye nabi naho nyene kandi ntirukura condition yindi ni ijanye n'amazi amazi utevye kuyahindura akagufana naho nyene rugabanya vitesse de croissance donc urumva n'amakondition menshi tegereza gukombina ibintu byinshi niyo mpamvu arizo kwitaho cyane. Yego tukiri ngaho nyene uri kuravuga ibintu by'amazi d'après ibintu abahinga batwereka baratubwira yuko la qualité de l'eau ibiri important cyane iri important rero nagomba kumenya aya mazi abantu ariko barayaraba muraza kuyabona nagomba kumenya ni amazi muba mwakuye mu kiyaga kuko asa n'amazi yo mu kiyaga mbega bariko bavuga la qualité y'amazi baba bariko bavuga y'amazi umuntu ashobora kunywa ko ibyo ntahura canke abandi nukuvuga bavuze qualité y'urufi na qualité y'amazi y'urufi na qualité y'amazi y'umuntu c'est totalement différent ni totalement différent kuko urufi ruba mu mazi rugafungurira mu mazi rugahembera mu mazi ariko twari tufungura air libre tugahema oxygene iri suffisant donc rero urufi sero abize biologie barabizi ukuntu ruhema rukunuka buta oxygene serore n'ama branche rufi ruba rufishe donc amazi kurigo d'abord ikintu kijongera cyane ni pH kubera amazi turagaburiramwo ibifungurwa rero birakreya pH iri différent selon les moments température oxygene ivyo bifungurwa washizemwo donc rero ufi gogo ngira ngo nawe nimba warasomye kenshi babexige ko pH yo buri entre 6 na 7 mu gihe iduze ifo corrige mu gihe imanutse kandi urumva ugiye muri miliacide ifo corrige donc rero ngaha wiranja ko pH iguma hagati na hagati entre 6 et 7 donc ugira ubimenye ati iyo pH ni nziza kenshi hariho mu ubwuma je ntabwo ndagera ko ntabwo ndagura hari ubwuma ubu pH meter ushobora gupimisha ariko zonyene urabibona yuko ziri marareze zica zitangura kuduga hejuru kuko urufi rugize ikibazo rusha ruduga hejuru ruguma munsi rukaguma ruhunga amazi rusha ruduga hejuru niyo mpamvu twe dusaba suivi uraza kuri back ukaraba ukabona ko ari sawa n'amazi aya n'amazi meza adacafuye urashobora kuyakora mu gusa ntiwoyanwa kubera wewe kuri wowe ubuzima bwawe ntiwiyemerera ko woyanwa ariko n'amazi meza niyo wimotereje ari inodore nta odeur afise urabona ko asuka none wumva na kimwe wumva mota ari inodore donc nta odeur afise ni amazi abameze neza donc ari vert afise kurere verdâtre kandi ari inodore kesha ayo mazi yaba ari meza mugo nk'ubu yohindura kurere kasanga yasa na jaune il y a un ça ne va pas il faut changer d'eau mwebwe mu kwimvira gucreya iki kintu ni iki kintu mwibaje ko kizoba différencier n'abandi basanzwe bahari bakora nk'ibimukora donc jewe ikintu ca mbere niyumviriye ni creativité kuri espace ntoya donc abantu benshi bazi ko batobana n'amafi ariko urabona ngaha turi ni mu rupango ica mbere nashatse kwerekana yuko muri espace nto dufise mu Burundi on peut faire l'élevage des poissons ico ni ca mbere ica kabiri mu buryo buke kubera abantu bizi ko ari kubaka ama bloc de ciment nyene ibintu biri high ku buryo on peut faire l'élevage ica gatatu ni kugira ngo twinspire les jeunes entrepreneurs est-ce que ku buryo buke dufise mu Burundi umuntu yokwiteza imbere bigakunda ko cette fois tugeze ku rugeroho umuntu ashobora kufisa n'amahera akabura na korera hora kubera abona de faillite gusa bavuga ndahomba baratinya gufata iyo risque gata amafaranga ndahomba mugo jibi navuze tero karonde bitangure biri simple mais raisonnable kandi bishoboka et praticable yego nace ntangure ibi c'est simple mwatubwiye kuko mugenze ku mezi angahe muri ko murabigira amezi 4
azoro 29 z'ukwa kane nzoba nkwije 4 ndiko ndorora. Ok, donc bientôt muzoza muzikuremwo hama muzijane muzishire ku isoko. Bega mumaze kuraba isoko ukuntu imeze. Ni ukuvuga niyo mpamvu nakubwira imbere yo gukora projet uriyumvira d'abord ekurema démarche. Est-ce que ibintu nzokorora nzobishorahe? Bizogenda gute? Amantu zenya ama entreprise ari ciblé ku bintu bijanye n'amafi n'ama restaurant n'amantu zenya ama milieu de vente de poissons ni bibo usibra ariko biroroshe kugurisha urufi kuko après turufi n'inyama kandi inyama ikunzwe n'abantu benshi. Aha nubu uvuga ati wowe no kugira ati ngirira publicité le 29 z'ukumunani nzoroba ifi ndazi ko ngaha bose baba batonze mu masaha abiri twaba tuzimaze kuko ifi zirasohoka cyane. Mais après tout imbere yuko ndabitangura aba bari imbere barambwiye ati ntugire ubwo bakinijanye na vente turakunze kuronka abantu wanashima aba bazikeneye zose bati ufise zingahe bapima ku biro donc nimba ufise ibiro igihumbi sur price babitwaye yego dino akandi nako je ndiko ndorora noroye ifi amareva ashika igihumbi donc yajya narashizemwo 500 nunga 500 ko zirangana mugabo harabayemo ama challenge mwe ndakubwira vyo korora ko bisaba ubu kwihangana haragize mu izipfa zishika nka 50 ziramaze zarapfuye zikizito. Wabimenye gute ko ziba zapfuye? Muraziharura mukabibona? Urufi rupfuye rusharura hejuru nivyo nakubwiye niruguma hasi runagwaye runagwaye rusharuduga. Donc rero rugize ikibazo curubona rupfuye rusharuguma hejuru rurareremba kwinguvu ziba zaheze ntabwo ruba rupi rubigifise pressure yo kumanuka. Yego ugerageje ku estima mwibaza ko iyi ntuze yanyu ishobora kujanga amafi anganiki? No kuvuga iyi muri make ni kugira worore neza ushiramo 350 kuko ipima 4 metres sur 2 4 metres no kuvuga iyo volume 350 sava mugabo ngize ngirandara ama recherche casanga na 5 urashobora gushikana kubera n'ivya bindi vy'ama prévision ntuzi yuko zoguma ari izo nyene ntuzi ko bizogenda gute hazovamwe izifa je nashingira zigira 5 kandi ko ndaraba zirisanzuye volume irakwiye. Yego mwatubwiye ko ano mazi ziba zisanzwe zibamwo muyahindura mu gihe kinganiki? No kuvuga changement y'amazi icambere urakurikirana amazi yawe urashobora kuyakurikirana ugasanga mbere wanashima bivanye na condition de l'extérieur kuntu zageze iraba variation de la température sero y'ivyo wagabuye ugasanga mu ndimwe amazi si meza. Rero bisaba kukurikirana inifu bonye ahinduye yakurana kubwira amazi arinza ahindura kuri vert ugasanga atangwe gusa na jaune nk'akarorero cyangwa atangura kudegaja mauvaise odeur cha uyahindura ushamenuka ugahindura sino muri condition nziza amazi wagerageje kuyafata neza navyo bikagukundira kuko ntuba umuhinga wavyo niyo mpamvu mubikurikirana ntushobora kuvuga ngo je ndi umuhinga ngo azomara kwezi ushobora kwikangura izi minsi 3 yamaze kononekara. Rero mu je ndashobora kumara nk'ukwezi ntarahindura kwezi kose kurahera mu gihe agenze neza mugabo mu gihe bitagenze neza mu ndwi zibiri kenshi ro mu Burundi dukinze kugirana n'ikibazo cy'amazi amazi turakunze kuyabura cyane gose. Rero bisaba yuko mu gihe yarose des semaines ziheze il faut video au moins 50% y'amazi ntuvuge ngo ntarafa oya ntiwice ko yapfuye nuko ntapfuye izo ndwi zibiri ziheze urashobora kuvida amazi kugira ngo uzipokire oxygene ko zirakenera oxygene kenshi zikunze gupfa kubera kubura oxygene. Ciao chumena. Okay uratubwiye yuko amazi ushobora kuvida donc 50% yayo mbega mu gihe uyakuyemo ayandi uza gushiramo watubwiye ko urinda kuyatransforma donc ukayatreta avant kuyashiramo uyatreteramwe ngaha nyene canke yashiramo ari traité byose byaheze? Oya uyashiramo urashiramo ajya amazi ya rigidezo kuko si ntacagira effet direct ku mafi urashiramo najyanda barasanzemo bishobora ko habaho dilution donc na mélange hanyuma ushiramo rero yantuzenya yashwagara ishobora kugabanya ijya acidité y'amazi ikarodire twa pH ugashiramo niyo yindi produit ishobora gufasha kugira ngo habeho verdure. Aya mafi yanyu aba ahantu hose hakanye n'ahashushe canke arafise hamwe avuga ati ahanya arahakunda canke andarahanga? Iyi espèce Clarias iba presque hose mu Burundi hose twoyitunga
ariko development ikigenda iraba different ni ukuvuga milieu ziri champ niho zikura cyane zirakura gose ariko milieu ziri froid ahantu hakanye zikura zitonze ariko naho zirakura zirabaho kandi zigakura mugoro umva cyari bifata umwanya munini paraporo y'ahantu hashushe nivyo nje nibaza kite kintu baravuga ngo abana bana y'Ubujumbura abantu bakuri ahantu hashushe bakura n'ingoga paraporo birashoboka hama tukiri ngaho nyene mwari mweje kutubwira ikintu ca defi yuko amazi ibujumbura hari ahantu hamwe bamwe ibice bimwe bidakunda kubonekamo iyi ntuze yanyu yo bijamwo amazi anganiki ni kuvuga yipima 4D ni kuvuga 8 metre cube fize marite urumva ko baturo do 8000 ngurumva ni okazu iba yuzuye yose kurabona ko ngaho harabura ko presque nka 20%. Urumva kuva kuri 6 metre cube ari zirumva ni 12 metre cube ça va. Okay. Bimeze neza. Naye hamadefi mukunze guhura en tant qu'entrepreneur. Amadefi ni menshi, idefi ya mbere novuga ko ari defi y'uburyo. Ça c'est pour tous les jeunes. Yego bose amahera. Kuko nk'ubu nka ide jewe mfise kubijanye no korora amafi ni nini ya cyane nta na impulsa novuga ko nakoze. Donc kugira nimenyereze je no sais pas ni naronka uburyo ngo umuntu ntamenya uko buca nuko bwira nkore grand projet kuko ndashaka grand projet janye nibi kuko nakazi ni ikintu gishobora guha akazi abajene urashaka ama investisseur hari abantu bashaka ko bariko baraturaba bashaka ko investissa muri ego karibu kuko muri no mwanya ntidukora projet kugira ngo twiteze imbere gusa ni une partie de ça mugabo ku entrepreneur arabara monde extérieur est-ce que abajene bari mwibarabara sinokora projet kabaha akazi kuko nk'ubu jewe sinamanga atiza ko umuntu aguma azi spiva zigaburira uwo n'umuntu wa mbere abarose akazi kihuta hariho nabandi usanga mu minsi uvuga ati naba vendeur bazodufasha amwe ashobora kumangarira kwa publicité avuga ati rero kuri pardigato wewe bisohotse byose uzuronka yangana gute kandi ikindi naco mu gihe hari big projet ari projet nini urarondera no mu veterinaire ari qualifié wavyo abikurikirana avuga ati zigwaye ibi tuvura gutya navyo doza gukora ibintu bitajanye n'ubuzima bw'urufi ko baravyize urumva yuko birakenewe vraiment les investisseurs umuntu ashobora kuvuga ati je ndafise uburyo simbona ukuntu twobigira azocaza hanyuma dukore twicare twiteze imbere abene gihugu teze imbere Burundi bwacu ko c'est très bien biraryoshe kubona umugenzi wawe yateye imbere si vyiza ko umuntu muri watera imbere naje nakoze bitoya kubera nabuze umu entrepreneur sina gukora binini ya cyane ibiri mu mutwe ni byinshi yego abantu muri komara mushaka ku investissa muri ibi bintu mwumvise birimo akanoti gafadika rero mu Burondere tukiri ngaho nyene nari navuze amantuze d'après iby'abahinga bavuga ko la qualité de l'eau ikonta cyane ikindi ca kabiri bari bavuze yuko ifi zikunda kubangamirwa mu bintu vyerekeye amaparasite donc ibintu vyerekeye amagara yazo mbega mwebwe biramaze kubashikira zikagwara ego nkitangura vyarashitse ubimenya gute ni vya bindi babwira ko urufi rurwaye rusha ruduga hejuru mu gihe gwagwaye les parasites kenshi na amashampinyo niyo akunda kuzifata sinye de champignon uzosanga hejuru ku mugongo mengo rurafise utuntu tutudorodonzi dusa na rouge cyane urazikura bikazira ruri no hejuru arubona ko ruca ruduga rugwaye rusha ruduga rero inifu ubonye urufi rutameze neza kubijanye na kurere usanzwe umenyereye rufi ugasanga kurere hejuru yahindutse kandi ukabona ko ruguma hejuru kenshi barugwaye ucamuja muri traitement turondera umuntu agufasha umu veterinaire waza abwira ati traitement uza gukoresha imiti nini naje byaranshikiye haize nk'ukwezi hanyuma nagira traitement biragabanuka biratinda birahera ubuse normal. Okay. Shaka ndakubaze ibintu bibiri. Kandi nta na kimwe nza kutubesha ati ibyo bintu bimaze kuba icambere nkeneye ko utubwira kuva umaze kuba entrepreneur hariyo ikintu wirata wungutse uvuga ati iki vraiment ndacirata hama ndakeneye uco tubwira na defi umaze guhura nayo muri iyi business ya ukora ukavuga ati aha anyu vraiment ndahagaritse ukibona neza ati je ndahagaritse ndabihebye. Okay, ikintu wirata icambere ni réussite kuko ndabitangwa nafise ubwoba ariko maze gutena 1 mois 2 mois 3 mois ndiko ndinjira muri 4 mois vraiment narumvishe ndi
fier. Acuvuga ati bwa wundi vya bintu C'est possible. Yego. Ico ndacirata. Ico kabiri ni rata rumva ni le futur je projeta je vais réussir. Ico ndacirata cyane gose. Ikindi ni rata ni kumenyana n'abantu kubera projet. We twamenyanye kubera projet. Yego. We nakora projet twamenyana. Yego. Donc uragira abagenzi. Rero umuhinga z'ubwenge abantu n'amafaranga. Kubera nibo bazoguha amahera. Yego. Utabampise namero zoro. Donc ico ndacirata cyane. Ikindi naco ico wavuze kijana na defi. Yego naragize defi kabisa. Mimi iboneka cyane gose. Kuko jewe maze gutangura projet après nka 3 semaines. Narikanguye umukozi yamaye message ati ifi zaheze zose. Donc zapfuye. Zapfuye. Naje nsanga dutoye ifi zishika 80. 80 areve imwe tuyiguraho turudo 1000 francs ça dépend na someni maze je naguze z'igihumbi. Rero ugashira ko umwanya wari umaze gukoresha n'ibiki n'ibindi navuga ati cette fois je ne sais pas ce qui m'attendait demain. Ashi utanga kumva ati ndahagaritse vraiment tugihagufi. Narabizi yasho navuga ati vraiment tout ce que je puis faire ça tombe à l'eau. Yego. Ndabihebye ngira ndabihebye. Ako navuga nti reka ndindire ndaye ibikurikira. Ibikurikira avuze ati okay ndatuza ndabanda telefona abankurira muri projet barambira ati birashika. Wewe gira iki n'iki ndagerageza hanyuma natinda ndastabiliza amabake n'ifi biraba bien mu yindi ndwi byari bimeze neza. Hanyuma mbonye ukundi kwezi kubera ziragenda hapfa kamwe tubiri bivanye na condition y'urufi bw'ubuzima na condition y'amazi. Ndavuga nti nakundi reka sport ngo kuri no mwanya hangeze vraiment ni garanti ndashobora kugarantiza abantu uti vya bindi batubarira cyangwa vya bindi dusoma. C'est possible. Ubu unyuheruka kubona ifi yapfuye ryari? Haraheze nk'ukwezi. Naho nyene kenshi kubera izi Clarias ni ifi ziri novuga zirashobora kurya inyama. Donc zirashobora kujyana. Donc ari gato. Ari gato zirakarya. Imwe yashaka kurya. Zirakarya niyo mpamvu kenshi babwira ati izingana zije hamwe mugurumva ni bwa buhinga je ntararonka bukwiye sino mu kuzorora sibije nka plan fise pour la prochaine fise amafaranga siye nuko nikagendagira ama defi narayabonye muzagenda corrige kitaske todo mortalite ibantu yacana. Yego. Mpera heza naye ma projet mufise muri kazoza afise projet iri detaille nini yiyi. Icambere nshaka kuba umuntu azigwiza. Donc umultiplicateur wazo ashobora kuzivyaza ashobora kuzikuza. Ica kabiri nkazorora. Donc nkagira élevage. Troisièmement nkagira nico bita vente en gros et en détail. Umva ko muri make nshaka izina niyo projet mbona muri mu bintu bijanye n'amafi. Ndashaka kugira ati hariho izine y'amafi. Donc uraziproduisa urazereva ukanazigurisha. Niyo ma projet musa muri kazoza. Rero ndagushimiye cyane ko na watwemera ukaduha umwanya wawe ukatuyagira. Ndisoro yuko iyi emission izotuma hari abandi ba jeune bazotemwanya après bavuga ati twebwe twatanguye tubonye parcours y'uyu muntu yatubwiye ukuntu byagenze hama tureza turatangura hama nkabandanizera kandi yuko uzotujya akara niyo hagera kuzikura. Nzobahavuga. Sawa. Murakoze cyane. Hama namwe nkabanda bashimira kubona mwadukurikiranye iki kiganiro neza ko cabaryoheye mufyonde kuri like mu commentaire mugende mutubwire uko byari bimeze hama nkabanizera ko tuzosubira la fois prochaine n'indi episode n'undi mu entrepreneur n'indi histoire shasha kugira ngo bishobore kutwigisha hama natwe tutangure business zacu hama tukaba tuzosubira. Bye bye. Bye bye.